baba bakora mu buzi bwa leta munyuruzi ivyo mwari mujejwe gucunga mumenye ko kugira mwihana Imana ibemere abantu rero mukangisha abantu undakwirukanye wocu jahe ngusubire ngo nzoca ndakwirukana mucumvira ngaha wabo bana bawe warakenye warasubiye kwitapi hamwe bita kucavu mugabo gacu mugereka ko guteka kumesa impuzu amagari de robe ntazi gitigiri ukamugereka ko gukoropa ivyumba vyo hasi n'ivyo hejuru mwakoze birabananira kandi Imana ibishimye bwoca wabaye nk'uwo nawe akabuwo uri birashoboka umuntu ukamuhamagara umwita umuyaye ubusanzwe karakazi ko kukurerera umwana nawe usigaye wicara ku cavu kandi ubukene burasuzugutse rero wosaba nawe uwo wimye yahengera saa 10 irageze hasigaye iminota 30 agaca pondesha ibeto y'imifuko nka 200 turabaramukije abakunzi bacu mudukurikirana ku mbuga za Facebook umuntu muzima no kuri YouTube Kanguro n'ubugorozi no kuri WhatsApp ni groupe yitwa umuntu muzima turabahaye ikaze kandi turabanezerererwa kuko muratwereka yuko mubana natwe n'ibiganiro mushikirizwa n'abavuga butumwa bw'ikiza bw'Ikanguro n'ubugorozi muratwereka yuko mubikunda hariho ababisangiza abandi hariho ababibika mu dutelefone eka mbere hariho n'ababaza bakatwereka yuko hari ico byabafashije ivyo rero biraduha intege cyo gituma n'uyu munsi tugiye kuganira jambo ry'Imana ritubwira ngo umukozi n'umukoresha uwo mugiye kubana yitwa Ndangamyampishaka iri jambo umukozi n'umukoresha ni jambo tutokwirengagiza kuko muri ubu buzima tubayemo Imana yashimye ko abantu babaho mugabo wari we wese agakorera mu mpano yiwe hariho abahambaye hariho aboroshe hariho abagurano hariho abidegemvya ivyo niko Imana yabishimye ko bibaho mw'isi kandi turamutse tunangana abantu bakaba mu ruyi y'isi mugabo banganye uko babayeho w'igisi yogorana ubufise abakozi 100 ari umwe abo bakozi bose afise abaciye batunga ibintu bingana nk'ivyo afise ntibagaruke kumukorera ivyo bintu yari afise byoca bipfuguza kuko ntivyoronka ababibungabunga ntiyoronka ababikorera Imana rero kuko iyi si turimo yabaye mwicaha n'abantu kurutana sigitangaza Imana niyo mukozi wa mbere kandi ni nayo mukoresha mukuru nico gituma dusomye igitabo c'Itanguriro igice ca mbere twereka ko Imana yabanje irakora irema ibintu byose mbere iragera n'igihe iraruhuka bisigura ngo Imana yari yeretse umuntu yuko kw'isi ategerezwa kuzokora mugabo kandi kubera ko akora akagera igihe akaruha akagera n'igihe akaruhuka nivyo igitabo c'Itanguriro kitwereka kandi Imana nubwo itihenda kugira ngo itwigishe imaze kurema ikintu cose yarabanze ikarimbura ikaraba yuko ivyo yakoze ari byo nyene nkuko yari ibishaka niho muza musoma ikavuga ngo ngibona kari vyiza hajya yabihejeje kubirimbura ikabona yuko ivyo yakoze ari vyiza umuntu wese akora kuko umuntu arashobora gukora neza canke nabi nico gituma ivyo umuntu wese akora akwiye kubanza kuraba yuko akora neza canke nabi reka tugaruke kuco rero tugiye kuganirako tugihere mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 6 umurongo wa 5 kumbure turageza ku murongo w'9 hatubwira ngo bagurano mwumvire bashobuja bo ku mubiri nkuko mwumvira Kristo mububashe
muhinda agashitsi mutagira n'ubupfunya mu mitima yanyu. Ntimubakorere bakibahagarikiye nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere nk'abagurano ba Kristo, mukora ivy'Imana igomba bivuye ku mutima. Mubakorere mushize icira nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese yakoze iciza azocishurwa na shebuja mukuru, niyo yoba umugurano canke uwidegembya. Namwe ba shebuja mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha, kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mwijuru, kandi ntarobanura abantu ku butoni. Aya majambo arahambaye cyane kuko arimwe impanuro nyinshi kandi zikomeye ziraba umukozi zikaraba n'umukoresha. Bibiliya yatweretse ko umukoresha hariho ingeso akwiye umukozi hariho ingeso akwiye kwirinda kugira. Ubwa mbere ni ukugira ingeso yo kubaha umukoresha wiwe. Nivyo batubwiye ngo mubakorere muhinda agashitsi. Umuntu wese akuruta yaguhaye akazi umukorere, ni shobuja, n'umukoresha wawe. Icubahiro utegerezwa kumuha si wowe wakimuhaye, ahubwo warakimusanganye kuko wagiye umusaba akazi. Mukorere rero umwubashe. Ico ni cambere. Ica kabiri, batubwiye ngo mutagira ubupfunya mu mitima yanyu. Hariho abantu babayeho babi, bama minsi yose ibintu byose bakora bidoga, bama bakora bikwega, mengo wobazirika kikiziriko kugira abanyarutse. Abantu bafise ubupfunya mu mitima bwo gukora akazi bajejwe, bikanka ko bagakora ngo bagaheze kandi bariko baragakora. Abarundi mugabo bayisunze ubunebwe, nibo bavuze ngo akazi k'ibwami kicu wicaye. Hariho umuntu aticara wamuhaye igikorwa mugabo ugategereza akagiheza ugaheba. Ivyo nivyo bita ubupfunya. Iyindi ngeso ikwiye kuranga canke itaba ikwiye no kuranga abakozi ni ikintu bavuze ngo ntimubakorere bakibahagarikiye. Hariho umuntu muhagararanye wamuhaye akazi akora n'umurava agakorana ishaka n'inguvu, mugabo havuye agaca hagarika akongera guhaguruka ari uko uhageze. Uwo muntu ni mubi. Namba ari wewe wigira inama umukozi mubi, kandi Imana irabyandika. Nubwo shoboje yabatabibonye, uramenye yuko Imana yabyanditse. Nico gituma ibikorwa by'abantu benshi n'Imana ihebe kamera nk'iyabishizemwe umugayo, umuvumo, umuntu agakorera abandi akazorinda saza. Nubwo atari yo mpamvu yonyene, ariko umuntu akora nkuko akora bamuhagarikiye, yamana ubupfunya mu mutima bwo gukora, uyo muntu n'umukozi mubi. Ngira n'ivyiwe ntiyopfa kubishobora. Barabanarije baratubwira ngo ntimukore nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere nk'abagurano ba Kristo. Umuntu wese atwumviriza akaba afise umukoresha, akaba yaramuhaye akazi, igihe cyose utarasezera akazi kiwe, mukorera ko kazi neza. Niwazonava no ngaho mufise ibindi mupfuye, kuko ivyo mwopfa ni byinshi bigatuma akazi kiwe ugahagarika canke akaguhagarika. Niwahava azovuga ati uriya muntu tukiri kumwe yarankorera n'umukozi mwiza. Nuzomubaza akamubaza inkuru zawe azovuga ati muvyo nomwagiriza sinomwagiriza ko yari umunebwe. Nico kiranga umukozi. Twame twibuka gukorera abaduhaye akazi nkuko tugira umwete wo gukorera Imana. Ikintu Imana yarinze ishirako akatuzo ikavango uko ukorera uwaguhaye akazi bigereranye nuko wokorera Imana izoguha ijuru. Nuko Imana yari ifise impamvu
barabandarije ngo mukora ivy'Imana igomba bivuye ku mutima. Umuntu nakorera uwamuhaye akazi agakora bivuye ku mutima, kuko n'ubundi umunsi waza kugasaba vyari bivuye mu mutima wawe. Umukoresha si we yaje kukurondera, birashobora no gushika akakurondera, mugabo kuba yarakurondeye nuko yari yifise icipfuzo ko n'iciyumviro ko ushobora gukora ibyo yifuza ko wo mugezako, canke yari yakubonyemo impano yuko wo mukorera neza. Mubakorere mushize icira, abantu bashiruka umwete, bakore bafise umurava nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. Akazi wahawe gakora utisunze kuraba mu maso y'umukoresha, kuko n'abakoresha nabo barafise ibyo basabwa, kandi nibatavyuzuza nubwo Imana yabateye iteka ikagira ivyibaha, ariko irafise urubanza izobacira. Barabandanije bati kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze iciza azocishurwa na shebuja mukuru, niyo yoba umugurano canke uwidegembya. Umuntu wese akora akazi ajejwe neza iciza, abarundi nibo bayamaze bati ukora ineza ukayisanga imbere. Naho uwo muntu ukorera atogufasha ngagugeze kuvyo wari wiyumvira ko yokugezako, ariko Imana yabonye ineza wakoze izoyiguhembera nta kabuza, kandi ishobora izokwishura utakiri kuri uwo, ikazokwishurira handi. Nico gituma umuntu ushobora kumukorera akagufata nabi, mugabo abantu baguma baca ngaho, abantu babona ukuntu witanga, bagaca bavuga baturiya mukozi uwo muntu. Ukumva umuntu araguhamagara ati narashimye ukuntu ukora, naragushimye, nukuri woza ukankorera, vyogenda uko. Imana ikabira kwishuye. Hari abantu benshi no mu bariko baratwumviriza ngaha boshingira intahe ivyo turiko turavuga, bafise abantu bakoreye babafata nabi, ariko mu gihe bariko barakora abandi bantu babona ivyiza, barabibonye, bashima ubwo bwitange bwawe, baraguhamagara bagukura kwa wawa muntu yagufata nabi, kandi ibintu bikaba biriko biragenda neza. Mukorere rero ababahaye akazi nk'abazi yuko muzovyishurwa na shobuja mukuru ari w'Imana yo mwijuru. Evo barabandanije bati namwe bashebuja bageze kumukoresha, namwe bashebuja mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha. Umuntu afise amafaranga, afise akazi kiwe, yewe Imana ibafashe cyane. Umuntu umuha akazi ugaca umuhemba intica ntikize, ugaca umuha ibintu n'abawe bose nawe urimo mwakoze birabananira. Umuntu ukamuha akazi, reka twihe akarorero ku muntu yitwa nk'umuyaya. Umuntu ukamuhamagara umwita umuyaya, ubusanzwe karakazi ko kukurerera umwana, mugabo ugaca umugereka ko guteka, kumesa impuzu, amagari de robe ntazigitigiri, ukamugereka ko gukoropa ivyumba vyo hasi n'ivyo hejuru, yewe no ku mapisini wawe na hehe hose akabariwe, ukamugereka ko kugorora impuzu zabo bantu bawe bose ufise ntazigitigiri, ukamugereka ko ibintu bitagira ingano. Wagera kumuhemba ugasanga umuhemba nk'ibihumbi nka 30, 40, 50. Amazi abuze muri quartier ucumurungika kuja kuyarondera, niwe yimenye uko aza kubigenza. Wowe umuhereza amahera gusa akaja kugwana niyo ntambara atana kimuzi. Umwana wawe ntasubira kumenya ikintu na kimwe yokora, abasigaye ari umuntu wo kunyereza karato konyene gusa kwisima, kukanyereza ntivyari bibi. Mugabo mwirinde gukangisha abantu, kuko ayufise n'ivyo ufise ntabwo ari ubuhinga bwinshi wakoresheje, ntabwo ari ubwenge bwinshi wakoresheje. Wanashima aho ukorera, hari abantu ubona bakora ibintu vy'imbaraga utonapima, hari abantu ukoresha ukabusanga yikorera nk'imifuko 3 y'isima icyarimwe, 250 akabishira ku bitugu, kandi ugasanga na 70 ntavyo wokwikorera. Uyo muntu kuba umukoresha suko adakora,
ahubwo nuko Imana itashimye ukagira nk'ibyo ufise. Kandi Imana ibishimye bwoca wabaye nk'uwo nawe akabuwo uri. Birashoboka. Hari abantu benshi bakoresheje abantu, abo bakoresheje baranduka baratunga nabo barabaruta. Ushobora kumukoresha uyu munsi nawe akazogukoresheje. Imana nikimeze. Abantu rero mukangisha abantu, undakwirukanye wocu ujahe. Ngusubire ngo nzoca ndakwirukana, ngucumvira ngaha nk'aba mabujama mutwumva. Imana yagiriye ubuntu ikabaha ibyo yabahaye ntazi igitigiri. Abo bantu mukoresha nimureke kubakangisha. Nambara umuyaye. Erega Imana umunsi yari kubishima, yari gushobora kuba mabuja wawe. Nuko nawe abana bawe usanga bagiye kuba abakozi b'uwo umuntu ubereye inabuja. Uwo muntu w'umuboyi ufise ashobora jo kuzoba ari patro wabo bana bawe warakenye warasubiye ku itapi hamwe bita ku cavu hameze nk'aho abantu bavumye. Nawe usigaye wicara ku cavu kandi ubukene burasuzuguza. Rero wosaba nawe uwo wimye. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwiye ngo namwe bashebuja mwirinde kubakangisha kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mwijuru. Twese turasangiye umukoresha mukuru ni Imana data wa twese. Niyigaburira inyoni ishobora kugaburira nuwo utunze idaciye no kuri wewe. Ishobora kumuha akazi keza, ikamuha ibyiwe, ikamuha biruta ibyo ufise, ikamuha abana beza, ikamuha abakozi beza kurusha nabo ufise. Dufise data bujumwe. Namba uyu munsi umukoresha ni wirinde kumukangisha kuko ibyo ufise ni Imana yashimye kubigira. Reka kubyiratira birahera. Hano Bibiliya yarakomeje iratubwira ngo kandi ntarobanura abantu ku butoni nubwo ubona haraburuta. Suko Imana yabajonjoye sabanyabyaha cyane. Oya. Nuko Imana yashimye ko mwisi abantu babaho bameze uko. Kuko ubwa mbere Imana yo bitaba icyaha cyarabaye mwisi, nta muntu yari gubera umushumbu wundi. Abantu bari kuba babayeho neza. Mugabo kuko icyaha cyaje mwisi harabamwo abaruta abandi. Ico gihe rero uburuta wundi amenye yuko icamurusha ari deni afise kugira ngo amufashe. Jewe namba nipfuza ko nogirirwa neza nkubahwa nkatunga, nawe nububaha abo bandi kandi ugerageze kubafasha kugira ngo kuriho nabo bariko bobaho. Ibi nubwo twagiye dutanga karoro cyane ku bakozi bakoresha abantu haba mu nzu, haba mu mirima, haba ku mashantiye yo kubaka, hari abandi bantu babi. Reka ndabite babi. Abantu bakoresha ubuzi nko kubaka. Reka tuvuga abafundi, aba engineer. Umuntu abazi yuko umuyede cyangwa umufundi akora kuva saa moya kugera nka saa 10:30. Yahengera saa 10 irageze hasigaye iminota 30 agaca pondesha ibeto y'imifuko nka 200. Kandi mu kivugo cy'abafundi bakugira ngo ibeto ntirara. Mugabo kandi nubwo itarara agaca avuga ngo sindabahemba mutayiteye. Wa muntu agowe yaje arondera ibihumbi 10-15 kugira ngo umuryango wiwe ntuje kwiba. Akaraba akavuga ati kuko nubundi ntafise iyonja, reka ngume ngaha ndaza gutaha saa 5 y'ijoro mugabo ndabe ko no yataha. Uramutwaje igitugu nayo mahera wanashima uzoyunguka kuko wari kuragwana no gukoresha iminsi mikenya uce wunguka menshi. Mugabo umenye kiza ari ingero zo kugabitanya. Mukoreshe nkuko nawe ubaye umukorera wo kwipfuza akagukoresha. Hari n'iyindi ngeso ibaho mu bantu baba batwara abandi, haba mu buzi bwa leta, abayobozi batwara amasosiyete bamwe bita abadeje, abapedeje, yewe n'abandi bantu batwara inzego zitandukanye. Iyo umuntu uzi ko wo mufatira ingingo ni gute mwirirwa muranyinyurana, ukirirwa umuhekenyera umusaya, ukirirwa umuriza ijisho. Erega menya yuko Imana yatumye uduga ukageraho, ni ishobora kumuduza ikamushira aho wari wicaye
kuko mu gitabo ca Samweli batubwira yuko Imana ishobora gukura umuntu ku cavu ikamwicarikana n'ibikomangoma. Ibikomangoma rero ashobora kuba ari wewe uyu munsi, ejo ishobora gutora wa wundi wagaya wahora ucunagiza, wahora utuma ibintu bidashoboka kugira ngo robaho uwo muhera kugira ngo umuhane, ariko umunsi yobishima. Iri jambo ryanditse muri Samweli wa mbere igice ca 2 umurongo w'indwi n'uw'umunani uratubwira ngo, reka duhere 6. Uhoraho niwe atuma umuntu apfa kandi niwe atuma umuntu abaho, niwe amumanura kuzimu kandi niwe amukurayo. Uhoraho niwe amukenesha kandi niwe amukenura, niwe amucisha bugufi kandi niwe amushira hejuru. Niwe akura umugorwa mu mukungugu agashira hejuru umukene amukuye mu mwavu, kugira ngo amwicarikane n'abahambaye baragwa intebe z'icubahiro. Kuko inkingi z'isi ari iz'Uhoraho kandi nizo yayiteretseko. Imana niyo yavuze ayo majambo, uyemera utayemera, uyamenya utayamenya, ijambo ry'Imana rizokomeza kuba rihamye kandi Imana izokomeza kurishira mu ngiro, kuko Imana si umwana w'umuntu ngibeshe kandi si umuntu ngo yisubireko. Niko mu gitabo cyo guharura mu gice ca 19 hatubwira. Kuko Imana rero ishobora gukura umukene ikamwicarikana n'ibikomangoma nk'uko yabigenjeje mu gihe ca Esiteri, igihe umuntu w'umuganwa yitwa Ahasuwerusi yabona umuntu w'umworo w'umutindi yama acunze ku irembo, twomugereranya n'umusiti muri iki gihe yitwa Morodekayi, mengo ntamuha icubahiro, kuko hariho n'abantu baba bitwa bakoresha bashaka icubahiro mugabo bihagiye, agashaka ngo abantu bamwubahe bagire ko banamutinye nk'Imana. Iyo abonye utamutinyuko aba yumva ko uwo muntu umenga arasuzugura. Nivyo vyashikiye Hamani, kugeza igihe yumva yotanga icagezwe cyo kwica umuntu ameze nka Morodekayi. Nivyo bihora bishikira wewe n'abandi bose, bishobora kuba byarashikiye canke bariko barabitegura, bashobora gukora ibintu kugira ngo bashikire umuntu muto yitwa nka Morodekayi, kugira ngo barabe yuko icagezwe cyabo cotuma wa muntu mutabamba. Ariko hakabaho n'abakozi basuzugura bashebuje, bahanwa bakidoga, abo sibo tuvuze, kuko abahanirwa amakosa n'Imana ntibemera. Abantu ntibakwiye gukorwa ibyaha, bakwiye guhogwa kugororoka. Nivyo vyanditse muri Petero. Rero uyu muntu Imana ishobora gukura mu mukungu ikamwicarikana n'ibikomangoma, ashobora kuba ari wa mukozi ukoresha, ejo ukazomubona imwicaritse aho wari wicaye. Mbega waruzi umuntu watwaye nabi aramutse agiye hejuru yawe akagutwara, waruzi ubwo bugira n'ipfunwe ugira ryo kumusanga no kumusaba ijambo? Nukubera kuba waramaze kwica inzira zawe, kumushikira uba warabigize umusozi uduga cyane. Uyo muntu ameze gutyo afise uwakoresha ariko akaba mufata nabuko, nagende yikosore. Hari kandi kantu abantu bakorera abantu bakwiye kwirinda, no gukorera abantu tunyuruza ivyabo tuzi yuko bazona duhemba. Mu gitabo ca Filomeni batwerekaho umuntu w'umukozi yakorera uwundi muntu mu nzu. Uyu muntu yitwa Filomeni yari umukozi, yari umuntu w'Imana, yari mw'ishengero ry'Ikorosayi. Imana kuko yari yaramuhezagije utuntu ibintu, yari afise umukozi yitwa Onezime. Uyu Onezime igihe yari agiye kuva mu rugo rwiwe, yagiye atorokanye ibintu vyo mu rugo kwa Filomeni. Muzosoma uhereye ku murongo w'8 ni gice kimwe Filomeni, mumanuke hepfo. Amaze kwiba aragiye, ubutumwa bwiza buza kumusanga ageze i Roma. Umukozi w'Imana yitwa Paulo igihe yari karabwiriza mu bisagara by'i Roma, uyu mukozi yitwa Onezime yumva ubutumwa bwiza arabwizera, bimusaba yuko kugira ngo yemere ubutumwa bwiza Imana kandi mwemere asubize ivyo yanyaze.
nivyo muzosoma Paulo yandikira Filomeni amubwira yuko umwenda ku murongo wa 10 handitse ngo ndakwitwayeko ku mwana wanje Onezimo uwo navyariwe mu minyororo yanje atakugirira ikimazi kera ariko noneho atugirira ikimazi twembi niwe nyene nkurungikiye niwe mutima wanje mba ndamugumije kugira ngo ankorere mu gishingo cawe mboshwe n'iminyororo y'ubutumwa bwiza ariko ntaco ngomba gukora ntakugishije inama kugira ngo icize ukora ntikibe bicugoberewe ariko gikore ubikunze kumbure icatumye atandukanywa nawe igihe gito kwari kugira ngo uzumwamane iminsi yose atari umugurano wawe ariko aruta umugurano ari mwene so akundwa nanje cyane ariko arushirizwa gukundwa nawe mu vy'umubiri no mu mwami wacu nuko namba unyiyumvira ko dusangiye igikorwa umwakire nkuko nanje wonyakiriye ariko asanga hari ico yaguhemukiyeko canke hari umwenda gufitiye ubimparureko uyu muntu Paulo yavuga gutyo yuko Filomeni yagumanye mu mutima mwiyumvirako mu mvugo ya Bibiliya womengo kwari kumwiyumvira k'ivyiza ariko uyu Onezimo yari yaragiye yivye Filomeni acarahunga atorokana ibintu mw'abantu mwe mukorera abantu baba bakorera mu nzu baba bakorera mu masosiyete baba bakora mu buzi bwa leta munyuruzi ivyo mwari mujejwe gucunga mumenye ko kugira mwihana Imana ibemere muzotegerezwa gusubiza ivyo mwanyaze kandi nivyaba ari byo bigize imibereho yanyu kuko hari igihe umuntu akora icaha kikazoba ari cyo kiba umushinga w'imibereho yiwe yose umuntu arashobora kwiba ubutunzi bw'umukoresha agaca bari bwahera kakabugira umutahi wa mutahi ugatera wunguka kuko Imana itagabitanya ivubira imvura ababi n'abeza irashobora kureka ivyo wivye bikavamwe inyungu nyinshi ukunguka ugatunga igihe uzokumva ubutumwa bwiza uzotegerezwa gusubiza wa muntu vya bintu vyose n'inyungu vyavuyemo nkuko n'uyu muntu vyagenze Paulo yaravuze ati namba hariho umwenda gufitiye uwushire kuri jewe Paulo yigize umwishingizi yishingira uyu Onezime nubwo bibiri tubwira ngo ntihakagira umuntu yigira inshinga y'uwundi Paulo yarayigize yemera kuriha umwenda w'ivyo Onezime yari yaragiye yivye namwe mukorera abantu mukabiba muzotegerezwa gusubiza ivyo mwivye kugira Imana ibemere mbega binganiki bakozi ba leta binganiki bantu mukorera abantu mu mazu binganiki Imana kugira ibemere kibasaba kubisubiza kandi mukaba muzi ko mubifise mbega muriteguye kubisubiza canke muzokomeza kwihimbaza mutonde mu mashengero muvuge ko muri abantu mwakijijwe mutanga amashikanwa yewe mushobora no kuzobifashisha mw'abantu mugabo mutarihana ico caha ngo mubisubize Imana ntirakabemera na busa reka tubasabe kugira ngo muce bugufi abakorera abantu muhinduke mwihane abanyuruje ibintu by'abantu mubisubize abakora nabi bagakorana ubupfunya bagakorana kwidodomba minsi yose nimukore mubikunze nimuhanga amaso bashobuja nkuko umengo nibo bazovamo agakiza kanyu Imana ishobora no kuzoba hakaza handi kandi ntiyagiwe isi n'Imana nibiriko byose ishobora kubaha iciye mu nzira zose kuko inzira z'Imana zirenga igihumbi mureke mutungane mu ngeso ivyo mukora Imana ivyemere n'abakoresha ivyo mukora mubikorere abo mukoresha neza kandi kubakoresha mwirinde icaha cyo kuraranira ingero abo mukoresha umuntu nimba waramubwiye ko umuhembe itariki 20 reka kuguma umwongereza ko ngo nzokubwira igihe wamukoresha nta nzokubwira yarimwe muhembe isango mwavuganye utayikurikije umunsi wayamuhaye uzomusaba imbabazi kuko warakoze icaha nta bintu by'ubwumvikane bwo kurarana umushahara w'umuntu ku itariki mwavuganye itariki ni itariki nkuko yatagukorera akazi mu gihe mwavuganye nawe ntiwari kumuhemba Imana ibafashe
ibagirire neza, ibahe umutima uciye bugufi, ibashoboze no guca bugufi mwihane musubize ibyo mwanyaze, namwe abo mujejwe gukorera mu bakorere mushize icira mu izina rya Yesu, amen.